haramaze igihe higaragaza ibura ry'ibifungurwa mu mahero atandukanye mu gihugu, cyane cyane igifungurwa c'ifu, ifu y'imyumbati niyo ikunze gutangwa mu mabohero. Haraca igihe rero kitari gito, indwi zibiri eka mbere zinarenga, aho abanyororo usanga bagaburirwa ibiharage vyonyene atafu bahora baronderamwo ico bakoza ivyo biharage. Ivyo rero byaragaragaye aha twotahakarura nko mw'ibohero rya Ngozi, aho mu minsi 30 iyo fu yabonetse iminsi 10 gusa. Eka mbere byaragaragaye no mu yandi mabohero za Rumonge, Muramvya, Ruyigi, Bubanza, eka mbere na Bururi, aho iyo ngorane y'imfungurwa yagumye igaragara. Ivyo rero biriko biba mu gihe abanyororo babujijwe ko basubira kubonana n'ababo, ingendo bahora baza kubaramutsa ubu ntibigikunda kubera ikiza ca coronavirus. Hafatwa ingingo mu buyobozi bukuru bw'amabohero ko bahagaritse ivyo kuza kuramutsa abanyororo. Ibyo kandi biba mu gihe byabujijwe abanyororo batagira uburenganzira bwo gutunga udutelefone mu mabohero kugira ngo bashobore kuvugana n'ababo. Ni ukuvuga rero ko iyo nzara ica ibamerera nabi, mbere bikabamerera nabi badagira n'uwuza kubafasha kugira ico bafashije, kuko bahora baronka abantu ababo baza kubaraba bakaza babazaniye utuntu dushobora gusahiriza mu gihe izo mfungurwa zabuze. Kambere naho zoba zihari izo batanga, kuko batanga amagarama 350 y'ibiharagi n'amagarama 350 y'ifu. Nivyo vyandikiwe umunyororo ku munsi. Navyo nyene murumva ko bitaba bikwiye, bari bakeneye abaza kubafasha abasahiriza. Murumva rero ko bica bigorana cyane muri iki gihe badashobora kuronka ababo babagendera canke ngo bashobore kuvugana n'ababo biciye ku matelefoni. Co twosaba rero twebwe nuko leta y'u Burundi yogerageza ikaja irubahiriza agateka k'abanyororo, kuko ibyo gufungura biri mu mategeko. Leta niyo itezwa gufungurira abanyororo, ivyo irabizi. Ko baba bavuga rero ngo iki caheze canke iki naco caheze muri stoke, twe twofata yuko ari kutabiha umwanya ukwiye kugira ngo babone yuko ivyo bintu biteza kwama biriho. Ntitwovuga ko ari ubukene bwo kugura izo mfungurwa, ahubwo ko ari yoba ari negligence yo bafata minenegwe ico kibazo, hanyuma ugasanga ibintu byamaze kuyangara, byageze kure, canke ugasanga ni bimwe byo gupfa ivy'amasoko yo kuzana guha amasoko abantu, ugasanga navyo nyene vyakweza ingorane yuko imfungurwa zikena mwanya muremure.